Mwaramutse inkuru ishushe yuko General Guillaume Bunyoni yaraye arekuwe. Abantu bose bari shocked, batangaye, ntibazi impamvu exactement. Bo nibaza ko bose bariko baraspekera, nta muntu yomenya mu vy'ukuri ukuntu Bunyoni bamurekuye. Burya kwagirizwa ivyaha vyo gusenyura ubutegetsi canke kugomba gukora ibintu nk'ivyo ni cyaha gikomeye cyane, na cyane kuri abantu babanye barazinanye. Kumva bamurekuye ni ikintu gitangaje. Haravuga ngo amagara yiwe yaramurembeje, ibintu nk'ivyo. Nibaza ko atari ico batogikora, bo bari gupfuma bavuga ati reka tuje kumuvuza, kuko n'ubundi none bamurekuye ukagira uvuye mu gashicukina, n'ubundi bisaba ko aja mu bitaro. Bari kuvuga ati reka tuje kumuvuza mu gato muhe escort. Ivyo obo birashika abantu benshi bakaba bagwaye, ni nk'umuntu barasiye mu gisirikare, barasiye kuri crime, yagiye gukora icaha, yagiye nko kuba muri banki bakamurasa. Ntabwo baca bavuga ngo natahe kwivuza, baragenda bakamushira muri prison, plutôt muri hôpital, mugabo akaba ari sous sécurité. So nta cyari kubuza ko bamuha abasirikare 3 4 5 ba police ya sécurité neva yizeye, bakamujana i Nairobi ou n'importe où, canke mu kindi gihugu neva bumvikana yuko Bunyoni atotoroka. Kandi bajya bavuga ngo catoroka, buya nivyoroshe kuko abazinanye hari ibihugu vyumvikana n'ayandi ma dictature bashaka kumunukamo avec accord ko uwo muntu aza kuguma sous garde, hanyuma arangije agaca akiza agaca ataha straight mu Burundi. Ivyo birashoboka, bo bikora mu bihugu bimwe bimwe. Kira noneho ubiravye badede nta bintu vy'impuhwe nyinshi bafise, nta byo bishobisho byinshi bafise. Yaranakubwira na reve ati none apfuyeho, so what, ati mbere ko tuvuga gupfa mugagira ubwoba. Donc nta kintu kibatera ubwoba ngo apfuye birabasha. Urabona ko no mu kirundi mwese muvuga apfuye kabazwa ivu. Kandi ko Uburundi historiquement sinzi umuntu yavuze ati Uburundi kubera ikibwama butwagwa n'abantu babicanye kuva 65. Historiquement ko nta muntu bagera umutwe, umwami ntibamugeze umutwe, Ndadaye nta muntu yamugeze umutwe, Rwagasore ntibamugeze umutwe, Nkurunziza ntibamugeze umutwe, donc n'aba president ntibagera umutwe. So nta kuntu Bunyoni bomugera umutwe ngo aragwaye ngo baramufitiye impuhwe. Hari ikindi kintu cinyegeje inyuma tudashobora kumenya. Hari abamwe bavuga ngo ushobora kuba ari pression, no ni comment imwe nabonye riri, kuko en fait je nabonye ari mu ijoro rya cyane, sinzi ukuntu navyutse gatoyi hanyuma ndaraba. No, umuntu yandukiye message, en fait umuntu yandukiye message, ndayiraba mu gatondo, iyo mvyutse agenda aba telefone ndaba message yoba yihutirwa ca ndayibona. Donc niho mvuze ko nabonye comment ngo ishobora kuba ari pression canke pressure canke Union Africaine imushaka kugitugu. Ariko niyo speculation jewe mbara nk'utayemera, kubera Union Africaine n'ubundi igizwe n'abandi ba dictateur. Sino bari gushira kuri pression nko ku Buganda, bakareka Bobi Wine akidegemvya. Simpereza kwikirana politike z'ibindi bihugu vyinshi, muga hari ibihugu vyinshi bihohotera opposition. Wa muzehe wo muri Cameroon nyamure Paul Biya navuze ko yagiye aramenasa opposition. Ndashaka kuvuga ko muri Afrika nta utera igitsuru wundi, ukora ivyo wishakiye, kuko ni club y'abagangster si vous voulez. Abagiye b'Abanyafrika nibo bakorana akavuga ngo ni Union Africaine. Bo hagiye ndiko ndavuga ko ari useless, it's more than useless, kurumva barashikirana mu mafuti. So ico ocha Union Africaine bamutega itsure, I don't know, birashoboka mugabo na patterns, nta histoire historique y'Abanyafrika batera igitsure umunyafrika mwene wabo ngo agire icahindura muri politike y'iguciwe. Iyo histoire nta dufise, yo bari sans précédent si vous voulez. Bon, speculation ko boba bamuhaye ikintu ngo acafa, I don't think so. Nibaza ko keneye kumwica muri hagapfira muri prison nyene biroroshe, kuko afiriye hanze, umeze ngo aje hanze ashobora kuja ku bitaro akakoresha za autopsy
canke yandi ma examen bakabona ikitagenda neza, mugabo mu bitaro ushobora gukontrola ari muri prison, ushobora no gukontrola ntuzeye traitement yiwe, ushobora kuvuga uti bon genda muri bitaro tukubwiye, ugashira abaganga ushatse, kurumva bari sous contrôle. So nibaza ko nico kitari co. So jusqu'à ce stade je numva ko ari speculation gusa, reka niyo twaniyo uko amasaha arengana kumbure tuza turaronka umuco, cyangwa kumbure dushobora kusanga c'est pas ari pression à l'interne, ahubwo ibindi bihanganye byagumye bivuga bati bon aho twavugiye si vuba, ubiye Bunyoni arasohoka, adasohotse natwe turakora ibindi. Kuko kandi hari umuntu twavuganye bon yabaye muri gisirikare avuga ati en principe igisirikare uko twagitanguye, yari mu bantu bagitanguye, ati twagitanguye ahantu mu Kamenge tucita l'armée du peuple, twababita ngo turaba peuple, ati none twahagaritse ryari kuba l'armée du peuple, abantu baba peuple, igisirikare cy'aba peuple tukaba igisirikare ca never. Birashoboka ko kumbura sikavuze ati no, enough is enough, I don't know. Bo reka turabe kumbura hazokurikira ifungurwa ry'abandi bantu bagiye bafatwa mu nzira zidafutuye nk'izo, peut-être je ne sais pas, sinzi. Mugira umunsi mwiza, bye.